rugamba rw'umwasi yitwa ubukene. Nanje nisinye ko tuzogwana ibanga ryanje ntajye uzobabwira. Umunsi mwasanze ivyo biharana bigize impapuro niho muzovyemera. Niho muzokwera ko ndikunda kwa. Ivyo bihera mwitwaza nzabagira ibipapuro. Hasigaye hakomeye y'abene gihugu. Yajane muri banki hakiri kare basha. Yajane mu banki kare. Kuko musi ni saha ntawo muzi. Umunsi ni saha hariho bavuga ngo barafisa amantene ngo muri berube ngo baza barabibira akabanga. Uwo musi uzokoroka nk'igisuma. Wagiye ku isoko uzotaha muhira usanga ibihera n'ibipapuro. Muje ngaho muje ku rugamba rwo kurwanya ubutunzi bw'igihugu muca iki n'ibiki ari mwe mu vyonona. Canke ngira umusako kugira bihere tugira umusako. Abashinga bateka baravyemeye. Ejo mukumva ngize umusako ntimuze mutangara. Abashinga bateka barabitoye. Erega ntazi ni solution turi mu ngwano y'abantu bateye ingwano yo gutera igihugu kibigikene. Gufata amahera ya berube yose bakayakurayo bakayatwara bagaca banyegeza. Erega iyo ni ngwano. Baratugwanije natwe tuzogwana. Abashinga bateka kizima bavyemeye. Ngiye gupanga akarere. Erega nako n'urugamba. Ntidushobora kuvyemera ivyo. Amahera ategerezwa kuba amahera y'igihugu. Burya notisi yiwawe yijane muri banki. Ijya notisi yiwanyu. Reka nze ndabereke ko ijya noti atari rwanyu. Umunsi mwosanga ibihumbi 10 isigaye isa n'urwatsi rutoto. Nzoraba ko ijya uzosubira kwijana ahantu na hamwe. Niho uzomenya ko ajya amahera atari rwawe ari igihugu. Niyo muzobimenya. Nje ngaho mwica igihugu ndabibona. Abimbuzi twe tuguma twirimira twimbura. Nk'ubu je nzokwimura buri biraya birenga nk'itona 300. Aha mubunze ngo muze mungurira ikiro 400. Mwicaye ngaho aho kuja kurima umwana w'umujene hariho umwana w'umukobwa ngaha yabaye wa kabiri mwihiganwa rya ndumudeje yiyororero dukwavu ntuze afise abakozi 50 kubworozi bw'udukwavu gusa abakozi 50. Awe mwicaye ngaho ngo muzobundara kuri ayo mahera muhembwa canke munyuruza. Aya ndazi ngere nzobigira kandi ngira ntangura urugamba burya ingwe ntiyarizi gufatira kwizosi. Yarigishijwe. Mbe burya murazi ngere vyagenze. Hari habapfa kuvyumva ngo ingwe ntiyarizi gufatira kwizosi yarigishijwe. Urumva aragiye ingwe icifata ku kuguru ifata impene irabubeta impene nayo hanyuma nyene impene aca yumva impene iri kwiraja akaguma kurikira gushika yitesha ya mpene. Baca batangura kuvuga ngo sha ngo yifata kwizosi ngo ntawe ari kwica nikanda ibigiye. Kumbe yangwe nayo iravyumvise ngo ngo bwabone no gufatira kwizosi. Icitangura gufatira kwizosi. Hajya kera yafata ubw'inyuma. Icirahusha. Kubera impene yagiye iranaga. Erega hari abantu batazi imvo n'imvano z'imigani imwe. Urumva abantu nibo bagiye kubivuga iciravyumva. None namwe mwari devoye. Mwaranyeretse. Nanje zobe ingene ngwana. Murabizi ingene bigenda. Abagiye biturire muwe muza murigira ngaho basha. Mu gitabo ca Samueli ageze gusaza abana biwe babaye abaryi biturire baba abana bafise indero mbi kandi aribo bari kuzomusubirira. Abene gihugu bararaba bati Samwe ati wewe urabona urashaje mugato urabona nta musubiriza ufise none rero ko ari ivyo ubu turonderera umwami natwe twagwa nk'ibindi bihugu kuko turabona ko atagikurikira. Samuel ati muramenje. Ararira aragenda imbere y'Imana ati abantu baramenje. Kumbe uwamenje n'abana biwe bagiye kurya ibiturire kandi aribo bosubiriye Samuel. Hanyuma Imana ikivuga iti Samuel ivyo abene gihugu bavuga bikurikiza.
mwumva none abenegihugu ivyo bavuze atari ijwi ry'Imana, ngo umviriza ivyo abenegihugu bavuze. Ati mugabo uko basavye umwami kose mumenye ntibase wewe, base ko jewe ndabatwara. Nico gituma Uburundi bwarahamagaye Imana iba ari yitwara. Ntimundabe jewe Imana yarantumye gusa. Baravuga ingene umutware atatowe n'Imana ingene ameze. Kandi bamusoma Bibiliya ngo azofata ngo abahungu banyu ngo abagire abakozi biwe, ngo azofata amatongo yanyu meza meza ayatware ayigarurire. Umuntu atatowe n'Imana rero ndababwira ni mabi yose. Bajya birirwa baranyaga amatongo n'abatatowe n'Imana, ngo hageze gutanga amaparisere ngo nije ntangura kwiha, urya ntibatowe n'Imana. Genda musome ingene uwutatowe n'Imana ameze, arondera amaronko byose nibizi wanje, ngo abakobwa banyu ngo azobagira inshoreke ziwe. Nakazi kanyu bati twebwe turavyemanza, rewe babibone baratwawe. Ariko Imana yari yaravuze iti nihagera ko murondera umwami muze murondera uwumeze uku aragira ingingo, umuntu yemera Imana, umuntu atarondera amaronko. Ngo ntazaje mu Misiri ngo kugira arondere amafarasi menshi, nkuko muhora mumbwira ngo urumva umukuru w'igihugu cy'u Burundi ngo afise imiduga mibi ngo arakwiye kugira ngo escorte nini nje kuyihiga. Mugabo mwebwe murarubusa. Sinogera ntababwiye aka kantu ndakabatekerere mwandongozi kugira ngo muce mwivyukiranya ubunyene, muce mwivyukiranya. Urumva mwabaye indongozi mutakurikije ijambo ry'Imana. Ubu rero ko muza muri indongozi camuba ivyo mwari kuba iyo muba mwatowe muri mwijambo ry'Imana. Ico gihe vyagenze gute? Imana rero murazi kwizi kazoza ahiraza Uburundi bwo mu myaka 50 yaravuze iti bari ku rugendo abanyisirayeli, iti aho muzoshikira mu gihugu mukacicaramwe mukubaka hakagera ko mwitorera umwami, ngira ndababwira umwami muzotora ingena azoba ameze. Urumva rero mwebwe muza mwaratowe mudakurikije ijambo ry'Imana, camuhinduka rero muce muba bamwe batowe bakurikije ijambo ry'Imana. Uwo mwami ntazarondere kugwiza amafarasi canke asubiza abantu mu Misiri ashaka kugwiza amafarasi, co nari nakivuze. Ntaze agira abagore benshi ngo azimize umutima wiwe. Ngaho indongozi rero zirafashwe. Abagore benshi, nta ndongozi ija mu bagore ndabwira. Abagore barazimiza umutima. Hariho abantu birirwa bari ibitunga ry'igihugu bariko bagibira bahabara. Umuhabara agiye akabwira umugabo ngo sheri nabonye agaparisera ahantu wo kangurira. Ego reka niruke, kubera iki? Atinya ko yomurega yomumenera ibanga, ntazagire umukimba w'ifeza n'inzahabu. Ivyo mwavyemera? Kandi mwabaye abakuru ngo muronke ivyo nyene ngo mve nawe wagira dusubize inyuma. Je nabaye umukuru nyene ngiye kurondera iryo feza nizo zahabu, none agira asubize inyuma. Ntaco zoba. Abantu benshi nasanze batinyejo. Imana ikubwira iti ni jewe nakugize icuri, ntaco uzoba, gumya umutima. Je nama nivugira emwe sivyo uno munsi je ndakubwira ko nta bukene nzopfa ndose, sinkenye. Ubuzi ko adusha amahera muri mwese andusha itunga naze dutare. Ubuzi ko afise amahera menshi kundusha, uvuga ko atunze kundusha naze dutare turaba yandusha. None uyafise urarya ibiro 5 vy'ibiharage ku munsi. Je ndamye ngira ibiharuro. Ufise umuriyaridi waduke urye ibihumbi 100 ku munsi. Ntimufise amatelefone ngaho harura urya ibihumbi 100 ku munsi ufise umuriyaridi uzorya
imyaka ingahe? Twumvikane, urya ibihumbi 100 ku munsi, imyaka irarenga 25 ibyo byose, sivyo? Honorable Victory yahejeje kubiharura, warabizi kuyaharura amahera, arabizi. Ni imyaka myinshi. None reka twumvikane muri mwebwe, aha muri ngaha abasigaje imyaka 25 ni bande? Ni bande? Aha mwirirwa muratima mugwa. Muzaneza avuze ngo niwe wasigaje imyaka 25. Muzaneza wosa kuzogende cyo na. Nico gitwa kubwira ngo kora iciza ukiriho. Kora iciza ikiriho. Vive si vous m'en croyez, n'attendez à demain. Kora iciza ukiriho. Kuko ejo harabandi. None ugomba usezera umeze nabi.